Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye guha icubahiro Imana data kubw'uyu mwanya isuye kutwemerera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mutabazi mwiza Yesu, ndagushimiye cyane kuko usuye kunyemerera mwami Imana kumvugana n'ubwoko bwawe. Mwizina ryawe ryera Kristo Yesu, ndakwinginze ngo ubane nanje muri kano kanya mwami Yesu, jambo ryawe urishigikire nyaguhora ku ngoma, undinde aho mu nzira zose bwirukiro buzima. Umfashe mwami Yesu Kristo, ufashe na bene data bumva, ureke muhemu wawe yera Yesu aganire n'ubwoko bwawe. Urakoze mwami Imana, ivyo udashaka ko bivugwa mwami Yesu Kristo, untabare ungirire neza umpe kubirengana. Ngushimiye kuko uri Imana kandi ubikora gutyo ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Bene data, mu video iheruka narabaganirije kuyerekwa Imana yampaye mu minsi yahera. Yerekwa rivuga ryerekana ingene umugeni wa Kristo canke abakiriye umwami wacu Yesu Kristo bazotahuka mu gihugu co mwijuru. Kandi narababwiye yuko ugutahuka kwabo kuri mu buryo bubiri. Hariho bamwe bazotahuka mbere, hariho n'abandi bazotahuka nyuma. Ababonye iyo video murashobora kuvyibuka. Nagiriye ko rero ndiko ndababarira uko Yesu Kristo azotahukana abo bantu ba mbere. Arico na ijambo ry'Imana rivuga ngo gutwarwa ku mugeni wa Kristo, canke mu gifaransa bavuga ngo enlèvement de l'église. Dusomye rero hariya mu gitabo ca Bitesalonike ba mbere, Abitesalonike ba mbere igice ca 4, turabe uko ijambo ry'Imana ribivuga. Abitesalonike ba mbere igice ca 4 hariya ku murongo w'16 na 17 haravuga ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Yesu nashimwe. Turabona ngo iki gihe hariho abazogenda ubwa mbere naba ngo ukuguza kwa donc Yesu ngo azohagarara mu kirere ngo nabo bamusanganire. Yesu ntazoshitse ibirenge vyiwe ku isi nkuko twabisomye, kandi nkuko ijambo ribivuga ngo azohagarara mu kirere ngo tuzomusanganira. Haleluya. Ngo abapfuye bazozuka muri ako kanya, natwe duce tujana nabo duce dusanganira Kristo Yesu mu kirere. Mwami adufashe tuzobe muri uwo mugwi. Hanyuma aha rero umuntu ashobora kwibaza ati none ivyo bizobaho ryari? Nibimenyetso ki vyerekana ico gihe? Mbega bizobaho ryari? Turavye hariya mu Bitesalonike ba mbere igice ca 5 ku murongo wa 2 turaraba ni ryari bizoba, mbega bizogenda gute. Ku murongo wa 2 haravuga ngo, duhere ku murongo wa 1 ngo, ariko bene data ivyo bihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. Mwumvise ngo ni ryari? Uwo munsi ntawuzi, uzoza nka kurya igisuma kiza. Igisuma ntigiteguza ngo nzoza ryari na ryari, oya.
nukuvuga ngo kiza kiza bitunguranye, kiza ata muntu yaraciteze. Nukuza k'umwami wacu ngo niko bizomera. Imana ishimwe. Bibiliya rero iratubwira ngo twame tugavye kuko tutazi umunsi canke isaha ivyo bizoberako. Aha rero bigusaba wewe nanje ko twokwama twiyeza, ukama igihe cyose uraba yuko mwe na Yesu mufitanye imigenderanire myiza. Yesu nashimwe. Hari abandi biyumvira ngo yaye ngo umuntu apfuye biba biheze. Umuntu apfuye, umuntu yo kwiyumvira ngo biba biheze. Mwene data, umuntu apfuye ntibizoba biheze kuko Bibiliya ngaho iratubwiye ngo abapfuye bizeye, abapfuye Imana ibashingira intahe neza ngo iki gihe bazozuka, bahitana n'abazoba bakihari ngaha barindiriye Kristo ngo bace bajana nawe. Bisobanurwa ngo n'abapfuye nabo uru rubanza rwo kuza kwa Yesu rurabaraba. Co kimwe na wewe nanje tugihumeka uyu munsi, uru rubanza ruraturaba. Bibiliya hariya ku murongo Abitesalonike wa mbere 5 aho nyene ku murongo w'10, reka twumve ingene hatubarira. Haravuga ngo niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinzira itiro ry'urupfu. Ngo tubanaho na ngo n'igihe twaba twarapfuye tuzokongera tubaneho na Kristo. Bisobanurwa rero yuko gupfa ntibisobanura ngo byose biraheze, oya, ahubwo bisobanura yuko hariho umunsi tuzobana na Yesu niba duhagaze neza muri Kristo. Imana nihabwa icubahiro. Hanyuma mu kubaho kwacu dukwiye iminsi yose kwama turaba yuko ata kintu umwami Imana twagiriza, yuko ata kintu Imana itugaya, kugira ngo naho twaba twarapfuye tutakihari nitwazuka tuzozukira ubugingo. Ariko ndababwire bene data, iki gihe abapfuye bose ntibazozuka. Iki gihe ca enlèvement abapfuye bose ntibazozuka, oya, abapfiriye muri Kristo abanyene nibo bazozuka, bakajana n'abazoba bagisigaye bakiriho kuri iyi si igihe Kristo azoza gutwara uyu mugeni wiwe. Imana nihabwa icubahiro. Rero Yesu amaze gutwara umugeni wiwe, Bibiliya tubwira ngo bazomara iminsi, bazomara imyaka 7 banezeranwa n'umwami aho mu kirere, niko Bibiliya itubwira. Hama rero ico gihe kiheze, hamwe igihe twebwe canke abazoba bajanywe bazoba bariko banezerwa, abandi bazoba basigaye ngaha muri iyi si nabo bazoba basigaye mu bihe bibakomeranye cane, mu bihe bigoye, mu bihe bya persecution canke mu bihe vy'uguhamwa, kuko iki gihe Satani azoba akora cane. Kandi abasigaye nabo mwibuke yuko hazoba hari abakristo basigaye. Hazoba hari abakristo basigaye, nka kwa kundi nababwira muri irya yerekwa Imana yanyereka ko nabonye hariho bamwe bagiye, hakabaho n'abandi bavuze ngo bazogenda muri turi ya kabiri. Imana idufashe. Rero aba bazoba basigaye rero bazoca muri ibi bihe bikomeye, nibo bazosabwa kwihakana Yesu, kuko hazoba hariho ibintu bikomeye cyane ata muntu yoshaka kubisobanura, bikomeye biteye ubwoba. Ariko abantu b'Imana bazoba basigaye bazokwihangana, harimwo abazokwihangana bakemera bagakubitwa, bakemera bakicwa, bakemera bakamererwa nabi, ariko bakanka kwihakana Kristo, bakaguma bemangira Kristo. Mwene data uri kurankurikira,
reka nkubarire ngo ube maso usenga Imana. Yesu niyagusiga muri enlèvement ya mbere ntazogusige muri iki gihe, uze wihangane gushika kwiherezo. Haleluya. Kuko abihanganye bagashika kwiherezo barafise impera bazohabwa. Rero muri iki gihe ciri hamwa hazobaho abantu benshi bemangira Kristo koko, hanyuma hazobaho n'abandi bemera gushirwa ku kimenyetso cya kidodo, bemerwa kwemanga ko bahevye Yesu bakurikiye Satani. Rero kuri abo bazoba bavyemeye gukurikira Satani, ni ukuvuga ngo abo bazohabwa uburenganzira bwo kugenda gusuma, bazohabwa uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka. Donc ni nkaho bazoba bavuga ngo turafise ubuzima, turaryohewe, twebwe nta ngwane dufise. Ariko muri ico gihe babandi n'abazoba bavuze ati twebwe turaguma kuri Yesu mpaka, abo nabo bazoba bari mu marushwa menshi cane, kubera yuko bobo bazoba bazi neza ati aha rero nta yindi chance dusigaranye, ahubwo dushishikare twizera, dushishikare twemangira Yesu. Turazi neza ko azoza kudutora. Imana nihabwa icubahiro. Bibiliya rero iratubwira uko abo bantu bazoba bamerewe. Tubirabe hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice c'indwi, turabe uko havuga. Byahishuriwe Yohana igice c'indwi havuga ngo iki? Havuga ngo hariya ku murongo duhereye ku murongo w'icenda, havuga ngo Yohana abona abacunguwe bari mu ijuru, ngo hanyuma y'ivyo mbona ishengero rinini atawoshobora kuriharura bo mu mahanga yose, imiryango yose, mu moko yose no mu ndimi zose, ngo bahagaze imbere y'iyo ntebe y'umwagazi w'intama, bambaye imyambaro yera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu ibyagiye kuri ya ntebe kandi ako umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije iyo ntebe, bakikije na ba bakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati amina. Umugisha, guhimbazwa, ubwenge, ishimwe, icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Amina. Umwe mu babakuru arambaza ati aba bambaye imyambaro yera ni bande kandi bavuye hehe? 14. Ndamwishura nti databuja niwe wobimenya. Arambwira ati aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imyambaro yabo bayezesheje amaraso ya wa mwagazi. Niri jambo ngo abana bavuye muri wa mubabaro mwinshi, ngo bamesuye impuzu zabo mu maraso ya wa mwagazi. Aha rero ku murongo w'13 ngo nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro, kandi ivyagiye kuri iriya ntebe izosanze ihema ryayo hejuru yabo. Aba rero n'abazoba barihanganye bavuye muri wa mubabaro, bavuye muri vya bintu bikomeye. Ijambo ry'Imana rivuze ngo Imana ngo izosanze ihema ngo hejuru yabo. Ku murongo w'16 ngo ntibazoba bagisubira gusonza kandi ntibazoba bagisubira kunyotegwa, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba, kuko wa mwagazi ari hagati aharabana n'iyo ntebe azobaragira. Haleluya. Kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yabo ku maso yabo. Yesu nashimwe. Aba rero n'abazoba barihanganye banesheje. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma turabonye ngo Imana izoba hagati yabo. Nshuti nkunda uri kurankurikira,
sindabizi kuzoba mu bazogenda ubwa mbere canke mu bwa kabiri, sindabizi, ariko ico ngusaba ndagusaba kuzokwihangana gushika Kristo Yesu aje kubatora. Haleluya. Kuko abihanganye nibo bahigwe. Turavye hariya ku murongo wa 10 ivyahishuriwe Yohana 13 ku murongo w'10, turabe ingene hatubwira. 13 ku murongo w'10 haravuga ngo namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri, namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera guserukira hamwe n'ukwizera kwabo. Bisobanurwa ngo bamwe bazokubitwa, bamwe bazojanwa mu busho, abandi bazokwicwa, abandi bazokwicishwa inkota. Niko bimeze. Ariko aravuze ngo aho niho kwihangana kw'abera kubonekera. Nukuvuga ngo hari habera bazokwihangana, bakemera bagapfa, bakemera bakagirirwa nabi, ariko bakemanga bakagumya ukwizera kwabo. Imana ishimwe. Bazogira preuve de la foi et de la persévérance. Ivyo bintu bizoboneka muri bo. Imana nihabwa icubahiro, kandi data nawe ngo azoca abatabara. Bene data, ivyo naho bizoba bimeze gutyo, hazoba hasigaye ikintu bita guciga urubanza. Ni ibintu bitoroshe bene data. Umviriza nkubwire, kuba waremeye ugapfa uhogwa Kristo, kuba waremeye ugapfa kandi waronse ca kidodo c'inyamaswa, ca kidodo bakigushize kukwemaga ko wewe uri umupagani, wewe atace musana n'Imana. Umve nkubwire naho bazokigutera nawe uzopfa. Uzopfa na wewe. Hazogera igihe ngo Imana ishavure ngo abantu bameze gutyo bazokora uburakari bw'Imana buzobakorako. Bibiliya iravuga neza ngo imibiri yabo izobaborerako, ngo amaso azobaborera mu mbone z'ijisho zabo, ngo imibiri yabo izokwamako ibikomere vy'ibisebe vy'intakira. Bazoronka amarushwa akomeye cane, naho biyita ngo bazoba banse gukurikira Imana, biyumvira ngo niho bagomba kuzokiza ubugingo bwabo, ariko noneho siko, naho nyene nabo nyene bazopfa. Umwami wacu Yesu adutabare. Abyo navyo tubisanga hariya mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana 16, niho tubona ayo majambo akomeye. 16 ku murongo wa 2 turasoma mu izina rya Yesu. Ngo uwa mbere aragenda asuka igikombe ciwe kw'isi. Abantu bafise ikimenyetso ca gikoko bagasenga igishushanyo caco bafatwa n'ibisebe bibi bibababaza cane. Mwumvise ngo bafatwa n'ibisebe bibi bibababaza gose. Uri kuraraba aya majambo womenga bobo bazoba bari epahanye, womenga bobo bazoba bikijijwe, ariko wikiza gushika ryari nivyo akanya gato. Niho ndiko nkubwira mwene data uri kurankurikira, iyi si ntikaguhende, satani ntakaguhende. Satani sumuneshi n'umugwanyi, ariko ntanesha. Ntiwibaze ngo kwihakana Yesu akanyisase bakaguha liberté, bakaguha ivyo wifuza, bakaguha ukaguta ku munezero wo muri iyi si. Ivyo nivyo akanyisase, kuko nivyo bifise iherezo. Nico gituma nawe ndiko nakubwira ngo nawe uhindukize ubwenge urabe iherezo ryawe ni irihe. Kuko hazogera igihe bose bapfa, abafashe ca kidodo bazopfa, n'abayihanganye bose bazopfa. Kuko Bibiliya iratubwira yuko le jugement canke ukuguca imanza kwa Kristo ni kwagera, abapfuye bose abapfuye bose bazozuka bahagarara imbere
y'intebe y'Imana ngo bacibwe imanza y'ibyo bakoze bakiri mu mubiri. Babandi bose uko bangana, Imana idufashe. Turavye hariya mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca 20 ku murongo w'11 niho habivuga neza. Haravuga ngo mbona intebe nini yera, mbona n'ivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyaho ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, mwavyumvise, abapfuye, abahambaye n'aboroshe, bose bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, ngo kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Ngo abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Wowe rero wiyumvira mwene data ngo urupfu rumara vyose, ntirumara vyose. Inyuma y'urupfu hariho ikindi gikorwa. Inyuma y'urupfu hariho kuzoja mu rubanza. Ubeho wibaza uti mbega ivyanje bizomera gute inyuma y'urupfu. Ubeho witeguye nshuti nkunda, ubeho uraba, ubeho usuzuma ukubayeho uyu munsi, kuko urupfu rushaka kugutungura rukaza utagwitegura, ushaka kugira accident, ushaka kuronka izindi ngorane nyinshi. Ariko ngo wewe ukumeze kose ugumera ucungana n'umutima wawe, wirinde icaha n'igisa naco, wame wihana. Amaraso ya Kristo Yesu akubera umwambaro. Imana ishimwe. Ngo ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri ico, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bari muri ivyo, bicigwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Ku murongo w'15 ngo kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Mwumvise Bibiliya tubwiye neza ngo hariho ibitabo, hariho abamarayika babifise bama bandika ivyo umuntu akoze. Aha ndafise dossier imbere y'Imana, ndafise dossier ivyo na inkoze vyose barandika, kandi izina ryanje nimba ryaranditswe mu gitabo c'ubugingo naryo nyene ririmwo. Haleluya. Rero ngo ibitabo bizozingururwa, ngo hazabaho igitabo c'ubugingo, hakabaho n'ibindi bitabo. Muri ivyo bitabo bindi hazaba harimwo iki bene data? Muri ivyo bitabo hazaba harimo ngo naka yafashije naka uriya munsi, naka yagize ni gutya na gutya na gutya uriya munsi, naka vyagenze gutya, canke naho naka vyagenze gutya. Ngo hazaba hari ibitabo vyinshi bindi vyandikwamwo ibikorwa dukora. Imana idufashe n'igitabo c'ubugingo. Ariko rero ngo abatabonetse muri ico gitabo c'ubugingo, icambere abo bose ngo babanza gukurwamo bagatabwa mu kiyaga caka umuriro. Imana idufashe. Hanyuma turavye rero ngo ababonetse rero muri ico gitabo c'ubugingo nabo bizoca bibagendekera gute? Kuko abatabonetse bazoja mu kiyaga caka umuriro. Ababonetse muri ico gitabo naho bizoca bigenda gute? Yesu we, data wa twese. Bibiliya tubwira ngo ababonetse muri ico gitabo rero, Yohana ngo yaciye abona ngo Yerusalemu musha, ngo ubana n'abo bantu, ngo Imana iba muri bo. Haleluya. Ngo Imana iba muri bo, ngo ibimana yabo, ngo nabo baba bana bayo. Mwene data umve nkubwire, ubu twebwe jewe nawe turacari mu rugendo. Hariho igihe bizogaragara ko turi abana bayo vy'ukuri, nitwamara kunesha. Haleluya. Nitwamara kunesha iyi si, tukanesha uyu mubiri, tukanesha, tukaboneka ko twanesheje, Bibiliya ivuga ngo nzoba Imana yabo, nabo bazoba abana banje. Ivyo tubisoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca 21 ku murongo w'7. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Mwumvise? Nitwamara kunesha. Uyu munsi
jewe nawe ntiturirata ko twamaze gushika aho hantu, kuko tutazi urubanza tuzociga uko ruzoba rumeze, ibyacu bizoba bimeze gute imbere y'Imana. Yesu adufashe. Hanyuma hari igihe abantu bavuga ngo yango bakiriye Kristo Yesu bose ngo bazoshika muri iryo juru. Umve nkubarire, ntaco Imana itatubwiye. Hariho abantu batazogerayo bene data. Umve nkubarire, ntiwibeshe ngo uje ngaho wijajare, aho gukwiye kumenya ukuri kose hanyuma ukagendera mu kuri. Jambo ry'Imana riravuga hariya mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana nyene ku murongo w'8 haravuga ngo iki? Haravuga ngo ariko ibijora, abatizera, abakora ibizira, abicanyi, abashurashuzi, abarozi, abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose ngo umugabane wabo ngo uzoba hehe? Uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Ngo nirwo rupfu rwa kabiri. Mwene data, ni bangahe uhora ubona mu isengero baririmba batamba bagira gute? Muri barabasambanyi nta urabona? Abo ugasanga barindiriye ngo Yesu niyaza ngo azobajana. Nta bandi urabona bagenda n'uburozi, bakagenda bararogana, hanyuma bakavuga ngo barazi Imana, bakavuga ngo bakorera Imana. Umve nkubwire, mvuge nigendere, ndabizi abantu benshi baranyanka kuko ndababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko jewe ico nifuza singomba umuntu azovuga ngo iyo nkamenya. Nuvyumva bisobanukirwe, ugomba gukurikira Kristo Yesu, umukurikire wese neza, wiyambuye icaha n'igisa naco, ugenda ubonye wacumuye usaba Imana imbabazi, ureke kwiremesha uri mu busambanyi hanyuma ngo warakijijwe. Birateye isoni. Umuntu akavuga ngo jengo Yesu ashimwe, wamuraba iruhande yamajyamana n'ikigabo ngo n'igifiansa ciwe, bakama bajyamana kandi bataragira mariage. Uranyumva ivyo bintu? Bagasubira ubundi ariko aririmba atambagira gute, wagenda mu iwabo kumuraba ugasanga bitereka inzoga, bitereka ibiyeri, bama baberewe umwanya wose, ariko bakavuga ngo bari muri Kristo. Yesu adutabara. Ibi bihe nshuti yanje, reka nimuze duhindukirira Imana, duhindukirira Imana n'imitima yacu yose. Yesu Kristo azotwakira, aracari ku ntebe y'imbabazi, aracakurindiriye, aracandindiriye. Twiyambura ikintu cose. Mwene data uri kuranyumviriza, bishoboka ko irijwi ryanje, bishoboka yuko nta kunezera ivyo mvuga, ariko umve nkubwire ndagufitiye urukundo rwinshi, ni naco gituma nsakrifiye umwanya kugira ngo nganire nawe. Utikunze ninde wundi yo gukunda? Endahindukira mwene data, ivyo biri urimwo nibiki? Ko mbona ubwiga ukamenga bagushize ivyuma mu matwi ntushaka kumva. Ushaka Yesu agire gute? Hindukirira umwami Yesu, mwizere akugirire neza. Yesu Kristo azoza ntazoteba, kandi ibyo dukora byose Yesu ni wabisuzuma, si umwana w'umuntu agusuzuma ngo ahava avuga ngo wewe ngo akubonere, canke avuga ati urya muntu ivyiwe humura, nta muntu azogucira urubanza, ni Kristo. Humura, ibyawe birandikwa, hari umumarayika kujejwe, ibyawe aravyandika. Kandi imbere y'Imana niho bizosomwa. None rero ndariko ndakugira inama gusa kugira ngo uhindukirire Kristo Yesu, umwizere. Mureka gukurikira abantu bababwira ibibanezeza mu mitima yabo. Raba ijambo ry'Imana, mugisomera murabe, uhagarare neza mu ijambo ry'Imana. Ntugume wibaza ngo Yesu azokujana, Yesu azokujana ngo warihanye, warabatijwe, witwa Maria, witwa Marita, witwa Yohani, witwa nde, ariko raba mbega ugenda gute hamwe n'Imana. Abihanganye Yesu Kristo azobambika igitsibo. Haleluya. Ngo Yesu muri Yerusalemu musha, ngo nta tara rizoba rikenewe, ngo Yesu niwe tara ryacu. Haleluya. Yesu niwe azoba itara ryacu, ngo nta nyota nta nzara, byo tuzoba duhagijwe n'ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ivya Yesu bizotunyura,
tuzoryoherwa umunezero uruta uwundi tuzowusanga kwa data. Uyu munsi wowe nanje reka twihangane, ivyo turiko turacamwo ntavyo nzi, ariko reka twihangane. Mukanyisase wadukoye araje kudutwara. Yesu Kristo abahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Reka dusenge. Mutabazi mwiza Yesu, ndagushimiye. Haleluya, ndaguhaye icubahiro umwami. Urakoze kubw'amajambo meza utubariye Yesu. Nuko ukangurira imitima yacu kuba maso no kugaba, kugira ngo Yesu aho uzuza kunyakura umugeni wawe ntituze dusigare, kuko tubonye ngo bazosigara bazoca mu bihe bibakomereye. Mwami uturinde ibi bihe bigoye, uturinde ibi bihe bikomeye mwami, uzobukoze. Kandi Yesu n'abazosigara uzobahe kwihangana mwami Yesu, ibyo bazobabazwa vyose bahe kwihangana, kugira ngo ne bazoboneke abazotaha ubwami bwawe bwo mwijuru. Urakoze Yesu, uturinde abanyavyaha bahe kwihana mana, abo vyanse kumva Yesu bugurura imitima yabo bumve, kugira ngo baguhindukirire umwami. Uwo twanse ni Satani n'ibikorwa vyiwe, atsindwe mu izina ryawe ryera Kristo. Arekura abantu bawe mwami Yesu, baguhereza imitima yabo bakwizere. Urakoze, ndagushima kuvyumvise, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nomero zanje za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Ndabashimira ko munsengera, ndabashimira ko mu telefone mukangira ko mungunda. Yesu nabahezagire. Nukuri ndiko ndabona kino gihe Yesu ariko arerekana abo mu ruhande runa ruriya. Yesu yavuze ngo intama zanje ziranzi ngo zirazi n'ijwi ryanje. N'aba Kristo barazinanye, n'abo mwiza barazinanye, niko bimeze. Nuko rero dushishikare gufatana amaboko, tujane mu rugendo rwiza rwo kwitegura umwami Yesu. Uhoraho abaho umugisha mwese, amena.